Mwebwe mwese mukurikirana Mabayi Media TV, reka tubasabe murabe ko mwamaze kugira sabone canke subscribe, nimba utarabikora cubikora. Kuri uyu munsi igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 muri komine ya Mabayi haguye imvura nyinshi cane, wawundi ati akica ibintu ntikaba kanini. Imvura nyinshi cane yaguye muri komine ya Mabayi mu mwanya mutoyi cane, umwanya utorenga isaha 1:15. Iyo mvura rero yononye ibintu bitari bike. Dufatiye aho Mabayi Media TV yashoboye gushika, tuhasanze hononekaye ibintu vyinshi bitandukanye. Inzu nyinshi zabomaguritse, imirima myinshi yatwawe. Ingo zitari nke ngaha kuri centre Mabayi ntiziraye mu mazu yazo kubera ko amazi yateye mu mazu gushika naho basanzwe barara. Ikibabaje cane n'umupfakazi asanzwe afise abana babiri bose bagendana ubumuga. Inzu umuhisi ari we umugabo wiwe yamusigiye yabomotse, igikoni n'urupangu vyose vyabomokeye rimwe. Eka mbere utazi kuraba ntiwokugira wibaza ko aho hantu hamyeho inzu. Imiryango myinshi rero yo ngaha i Mabayi iriko igerageza kuraba ukungene yosibura amazu bakoreramwo canke basanzwe babamwo kugira barabe ukungene boronka ahantu bashobora kuba barakitse umusaya. Inshuti namwe bakunzi ba Mabayi Media TV, reka tubasezere tubipfuriza ibihe vyiza. Ahasigaye na mu kindi kiganiro kizokurikira. Ukaba utaragira sabone, korako hanyuma wibandanirize ivyo wari urimwo, tuzoba dusubira. Murakoze.